Merci Yaoundé bisigura warakoze Gilbert Kanyankore batazira Yaoundé. Nibyo byari vyanditse ku mipira y'abatunganije ibirori byo gukenguruka ibikorwa vyakoze n'umumenyereza Yaoundé ubu yakukurutse ari mu zabukuru. Abakinyi bakera ba Vitaro na cyane abaririmbyi rurangiranwa b'abarundi bose nabo bakinyi bahanye isango ryo guhurira kuri Centre Technique Nationale CTN mu Ngagara hari mu rukino rwa gicuti. Abarorezi bari mu mici itandukanye abahoze babica bigacika muri Vitaro, indongozi za FFB n'abandi bazi Yaoundé bose bari bakeye mu maso. Yaoundé ashitse ku kibuga n'umuryango wiwe bari kumwe yaratangaye n'ingene ibirori nk'ivyo vyateguwe. Abarorerezi bobo birabira basa n'ingene bariko barabica bigacika imbere y'abakinyi bahoze ari bihangange muri Vitaro eka mbere no mu ntamba mu rugamba. Aho mbere abasani bahavuye banyiganza amafiru bwa mbere ariko aba Vitaro bakigombora urukino rugira rurangire. Isabukuru ikirarama Yaoundé Jean Gilbert Kanyankore arafata ijambo. Ndashaka gushimira abantu bose ni mu gifaransa bwo ngizana. Sababu ni cyangwa abantu bake bazana abantu bangana. Ndanezerewe trop kumva umuntu bangama byose afata ijambo mbere y'abantu bangana atashobora kwikora. Ubitanga yaramufunguye ibintu byose nta muzore w'umuhondo ngaha adashobora kumujyana. Baba ari abazungu aravuga ngo byagenze gute. Félicitations, merci mes amis. Eka n'utwara FFB Alexandre Muyenge aramushimagiza mu kumuha akaganuke n'urupapuro rwerekana ko yakoze ibigashimwa. Certificat de mérite ku bikorwa byiza yakoze mu mpira w'amaguru mu Burundi. Mu myaka 40 Yaoundé Gilbert Kanyankore yitanze atiziganya akorera football y'u Burundi ntazopfa yibagiwe nako kurutsa agiye mu zabukuru.